gitegekanya uko ikirere kizoba kimeze ejo ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 4 Mukakaro umwaka w'ibihumbi 2026. Imbere y'umutaga hitezwe ikirere kizoba kirimo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hasi kurusha ahandi bikazokwibonekeza mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera kuri doka Celsius 13. Inyuma y'umutaga haritezwe naho nyene ikirere kizoba kirimo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hejuru kurusha ahandi bikazokwibonekeza mu Kirundo mu ntara ya Butanyerera hamwe no mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura kuri doka Celsius 29. Hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe c'isaha 12 zirenga iminota 9 z'agatondo riheze rirenge igihe c'isaha 12 zirenga iminota 5 z'umuhingamo. Nuko rero aha niho hagarukiye amakuru y'ikirere mwateguriwe n'ikigo Ijebu. Adeline Ngenzebuhoro nije nayabashikirije, mwakoze kuyakurikirana.